Turabaramukije bakunze ibisamirizi imbonesha kure buntu ijwi n'ibizigiro mudukurikirana mudahengeshanya muri mu mihingo itandukanye tubanikaze mu kiganiro cy'uno munsi ikoranye nk'ibisanzwe rero mu kiganiro cy'uno munsi tuzakuyagira hamwe kubijanye n'ingeso cyangwa n'imyitwarire y'abana bamwe mu kibano bakunze kuba basabiriza amafaranga icyo beshi bakunze kuba bita gucoresha. Keshi na keshi iyo umuntu ariko ararengana hari igihe ushobora gushikaza wumva nk'ijwi inyuma yawe uri kubwira cyangwa iriko riragukurikira ari kubwira ngo mpana kajana ngo cyahe ngo sigira n'igihumbi ngo nze kugura amandazi n'ibindi bigiye bitandukanye ariko wahindukira igitangaje ugasanga uwo mwana ariko arakubwira amajambo nkayo si n'umwana mbere dushobora kuba twarura kwari muri wa mugwi wa bamayibobo kumbure wanatohoza wanagira n'amatohoza ugasanga ni n'umwana afise aho avuka afise abavyeyi mbere igitangaje rimwe na rimwe birakonze kunashika ugasanga n'uwo mwana ashobora kuba ari kumwe n'abavyeyi ariko ukashobora kwibaza mbe none ni kubera iki ibi bishika iyo mico uwo mwana ashobora kuba abitumwa n'abavyeyi canke nagakukuka bishobora kuba bagendana mu kibano n'ibindi vyishi bigiye bitandukanye ariko none umuntu ashobora kuca yibaza ingeso nk'iyo ni nziza canke iyo umuntu bishitse akaba ayo mafaranga abo bana yoba ari imico myiza ishobora kubarera canke kubakuza kuzobandanye bakurana imico myiza canke biri mu bituma kumbure bibonona bishobora no guhirika canke konona kazoza kabo muri kazoza kumbure ibi hamwe n'ibindi nivyo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro rero muri studio Samirizi Muresha kure buntu sindi je nyine nagiriba yo kuba ndi kumwe n'umutumire muhinga mu vy'inyifato yitwa Aimable Munyaneza kumbure reka tumuhe ikaze muri studio Samirizi Muresha kure buntu. Ego murakoze kunyakira hano muri studio ye Samirizi ubuntu. Kumbure nibaze yuko muza mudufitiye vyishi muza kutubwira uko bariko baradukurikirana bafise vyishi baza kuhigira kumbure biza kubagirira kunguko kubijanye n'imico atari myiza ku bana basabiriza mu barabara. Ego turaza kubica ijya nino turaza kubiyaga. Ariko kandi uri kuradukurikirana ndabibutsa yuko higaniro mu Gitego n'Isamirizi Mbonesha kure buntu kikaba kigereye kuremeshwa na jiwe Tuyisenge Willy Blonde Sangwikazi. Nuko rero twinjira mu kiganiro nyezina twashaka tusabe umutumire muri make atubwire twashaka mutubwire bari kwa twumviriza mutubwire abo muri bo neza n'ubuhinga mufise canke n'ubuzobere mufise kukijanye nuko nibijanye na nintuze n'inyifato kubana ubuhinga mufise canke ubuzobere mufise muri ico kintu. Ego murakoze nkuko mubivuze jewe nitwa Munyaneza Aimable nkaba nize ivy'inyifato n'imigenzo. Ego ndamaze gukora mu mashira hamwe atari make na hatari menshi. Ego ndafise ubumenyi sinova ngo nubwikirenga mugabo hariho ubwo mfise kubijanye n'inyifato z'abana. Ego uno munsi tugiye kuyaga kukijanye n'inyifato z'abana bamwe basabiriza amafaranga ariko kandi atari bamayibobo. Kumbore izi nyifato mwebwe kubwiwanyu mushobora kuba muziha insiguro nyabaki. Ego kuba umwana ashobora gusabiriza gucoresha nkuko iyo terme ubumenga niyo iharawe urashobora gusanga biriko birakogwa n'abana mugabo uravye mu miryango iwabo atabukene buhari ayo mahera ntayarondeye kugira amuramutse amutume abaho uwo musi ugasanga rero n'akageso kariko karinjira mu bana kandi ubiravye mu miryango iwabo ayo mahera barondera atariyo ashobora kubatunga. Aho rero birashobora kuva kukungene umwana arezwe aho mu muryango iwabo kwa se na nyina canke ahandi umwana rerewe ashobora kuba atari kwa se na nyina mugaka
hari mu muryango ushoboye kumutunga neza. Rero iyo umwana arezwe neza ivyo bintu vyo gusegereza ntibishobora kuza. Iyo arashobora n'abavyeyi canke abandi bamureze bakabona umenga umwana arezwe neza, ukamenga ivyo akeneye vyose barabimuha, mugabo ugasanga hariho ikintu kibura. Umwana ibintu vyo gusegerereza mu bisanzwe mu migenzo y'ikirundi barabibuza ibintu vyo gusegerereza. Iyo umwana rero ko arasegerereza haba hariho ikintu atari ko araronka mu muryango, na cane cane kijanye n'indero. Ikindi ahantu bishobora kuva ni mu bandi bana bagendana. Umwana arashobora kumva ngo je naka yanshoreye, akumva abandi bana bariko barabivuga, nawe agaca yumva nawe yuko yogira nawe yocoresha, yogira agategeko gukora. Rero ugasanga nk'umwana rero ava no mu muryango wifise, usanga n'abantu petetre bagendera iwabo hari n'abantu nabo baba bifise. Rero ugaca usanga rero mbewe wariko aracoresha gose kubera iwabo haza abantu bifise, ugasanga ahandi babaha igihumbi, wewe ugasanga baramuhaye 5. Ugasanga rero yatanguye gucoresha mu bashitsi bazi iwabo, mu nyuma ugasanga no mwibarabara yagiyeho ariko aracoresha. Urumva rero yuko umwana hariho indero ataba yaronse neza. Mu bisanzwe umuntu gucoresha umwana niyo atanguye kugira iyo ngeso barabimubuza kuko biramwonona no muri kazoza. Ariko hari ikintu muvuze yuko ikintu cyo gucoresha cyangwa cyo gusabiriza mu mico y'ikirundi kiri mu bintu bisanzwe bibuzwa, bibujijwe. Kumbura ariko baradukurikirana bushobora kuca bibaza kubera iki none icyo kiri mu bintu bibuzwa, kibuzwa ku mvo nyabaki, ku ntumbero nyabaki, kubera iki gihagurukirwa kikabuzwa? Mu bisanzwe umwana arerewe mu muryango novuga umeze neza, simvuze imiryango itunze, oya, umuryango umeze neza batanga indero. Ivyo bintu barabibuza kubera iki? Baba bariko barategura umwana muri kazoza. Umuntu ariko araja mu bintu vyo gusegerereza, si umuntu wo kwitegako ikintu kinini muri kazoza. Ubwa mbere hoho umwana atezwa kurererwa mu ishuri, araja mu ishuri. Umwana iyo atanguye kuja mu ngeso zo gusegerereza biragoye ko abandanya ishuri, kuko ku ishuri n'ahantu ushobora kumara n'imyaka 10 canke 15 utarakora ku kintu c'amafaranga. Ibintu ukora ari ibintu uhembwa amanota nayo ntazana amafaranga. Hoya iyo rero umwana atariko aramenyera ivyo bintu bidahemba amafaranga, bihemba novuga umunezero. Amanota ntahemba amafaranga, ahemba umwana arumva ko ahembawe iyo yamenye, iyo yungurujwe. Umwana abanza kumenyera ivyo bintu kugira bikunde azoshobore guhangana n'ubundi buzima bwo muri kazoza, akaja mu ishuri. Hanyuma iyo ivyo bintu vyo gusegerereza urumva vyaje, ntashobora kubandanya ishure neza kubera ashaka kuronka amafaranga. Ikindi naco, umuntu iyo ariko arakura yaramenyerereye ibintu vyo gusega, n'umuntu aba ashaka ibintu vyo muri ako kanya, inyungu zo muri ako kanya. Ntacyo kumburengira ngo turaza kuvyagura, turaza kubivuga ko mu buryo bwagutse imbere uko iganiro kizakuba kiriko kirabandanya kija imbere. Ariko twashaka kumenya iyo twumvise umwana wo mwibarabara, baba mayibobo badafise aho baba, badafise icifo cya ruguru, n'umwana ashobora kuba afise ahabaye, afise abamwitaho, abavyeyi, ari mu muryango, ariko akaba afise ingeso yo gusabiriza. Hagati y'abo bana babiri itandukaniro riba rihagaze? Itandukaniro, urabona bajya abana bari mwibarabara twitwa abamayibobo, n'abana usanga barara no mwibarabara nyene. Urumva onya ategerezwa gusabiriza kugira abeho, kugira aronke ivyo afungura. Ivyo bintu asavye nivyo bimutunze muri rusange. Mugabo uwundi mwana nawe afise umuryango avamo, ayo mahera yacoresheje, yasabirije, si yamutunze, aca yagura twa tuntu abana bakunda, amashokora, imbombo,
utwo tuntu tudashobora gutunga umuntu two kwiryohera novuga two kwiryohera kuko tujya tuntu naho abana tubibagurira sivyo bibatunze atezwa gufungura naho tujya tubombo canke amashokora canke ibisuguta bayabiguze ategerezwa kugira gufungura mugabo ujya mwana wo mwibarabara ajya mahera acoresha nyamba aronse 100 ubundi akamuha 100 agakwiza nk'igihumbi atezwa kuyagura ivyo gufungura ego kumbure ni kuki umwana afise umuryango ndavuga afise ahaba ni kihe twovuga kumbure nyamukuru kibasunikira gukora icyo gikorwa cyo gucoresha ego igituma abana rimwe rimwe bishika bakagira izo ngeso zo gucoresha kandi bari bafise aho bava biravana no mu muryango nyene uwo muryango uba wubatse hariho umuryango utanga indero ukigisha abana ikintu ciza ikizira kitazira baravuga mu kirundi ati ahantu hari umuco haraba kirazira umwana rero ivyo bintu atigeze avyigishwa ntavyo ashobora kumenya hanyuma birashobora gushikanaho uwo muryango tukabona umenga urifise mugabo utifashe no kuvuga yuko nta ndero umwana ahabwa ugasanga umwana barafise ivyo gufungura baramujana ku ishure mugabo ugasanga ikiganiro hagati y'umwana n'umuvyeyi nta kihari ugasanga bamukorera ivyo vyonyene umwana umuvyeyi yarashitse nyamba ari papa canke mama dufatire ku ba mama nibo babibaza kenshi gahita baza umukozi umwana yafunguye ego yagiye ku ishure ego ugasanga nivyo umwana yafunguye yagiye ku ishure yaryamye nivyo hariho ibindi biganiro umwana batamushikiyeko bakamubwira yuko iki kizira bakamubwira yuko iki kitazira iyo rero umwana abonye yuko mu muryango ari uko bimeze hariho ikintu ca mbere umwana aba akeneye urukundo mu igishika c'umuvyeyi yego mu Gifaransa bacita affection yego umwana aba akeneye kirya gishika c'umuvyeyi umuvyeyi amuhobere bavugane amubwire umuvyeyi abaza umwana ivyo yiriwemwo umwana nawe bimubwire muri ico ivyo akeneye akwisanzure ko akubwira ivyo akeneye hanyuma akubwira ivyo akeneye arakubwira n'abana bagendanye arakubwira n'ivyo yiriwemwo vyose hanyuma nawe ugacuhera ngaho ukamubwira ati iki kirazira iki naco ntikizira nivyo rero vyo gucoresha umwana arashobora kubijamwo kugira ngo vya bishobisho vy'abavyeyi yabuze ca gishika c'abavyeyi yabuze akirondere mu gihe yagiye muri ivyo bintu avuga ati je ninaja muri ivyo bintu abavyeyi bazonyitaho baze kundondera sivyo hanyuma nanje ndababwira akari ku mutima nivyo birashobora gushika ugasanga umwana yagiye mu bintu byo gusega kubera ico kintu yarakeneye muhira cagishika c'abavyeyi atakironse bivuze yuko kumbura ariko aradukurikirana yuko ikintu nyamukuru gishobora kuba cyoza ubwa mbere cyotuma ugwaruka gwisukira mwizo ngiso mbizo gusabirira ari uko baba babuze encadrement canke ukwitabwaho neza gukurikiranwa neza mu muryango ego kubera umwana akurikiranywe neza mu muryango arubahuka akabwira abavyeyi biwe ivyo akeneye mu bisanzwe arabisanzurako iyo umuntu rero yakwisanzuyeko arakubwira ivyo akeneye vyose nawe ugacumubwira ivyo ushaka vyose hama umwana rero amaze kukwisanzurako ukamubwira ivyo akeneye vyose ni naho uhera kugira ngo umubuze ikintu hanyuma agikore acubahirize ico umubwiye aracubahiriza iyo ashoboye kukwisanzurako mugiye atakwisanzurako ntushobora kumubwira neza ivyo ushaka ngo akumvirize urumva rero umuvyeyi n'umwana baba bakwiye kurondera akanya kukuyaga nk'umwana nk'abajya abana bakiri batoya abakeneye akwisanzureko akuje ku bitugu akuje ku bibero akubwira icyo ashaka cose hama nawe ni wo mwanya mwiza wo kumubwira nawe intumbero ukamubwira nawe icyo umushakako ariko dukunze kuba tubibona kenshi mu kibano baravuga cyangwa bimwe tukaba twarabibonye yuko kenshi imico y'abavyeyi bamwe ushobora gusanga bamenyereza guha amafaranga abana babo gusumba kubaha ikintu hari itandukaniro guha umwana amafaranga no kumuha ikintu cyavuye mu mafaranga wagiye kugura ikintu urakimuhaye no kumuha amafaranga ubwacyo ariko ibyo dusanzwe tubimenyereye mu bisagara gusumba
mu mitumba kumbure iki cyo kirashobora kuba ari kimwe mu gituma kumbure gishorera abantu ze ugwaruka kuja muri izo ngeso kumbure zishobora kuba atari nziza zo gusabiriza. Ego nico kirashobora gutuma umwana agira na wene izo ngeso zo gusabiriza, kuko umwana kumumenyereza kumuha amafaranga mu bisanzwe si vyiza, kuko dufatiye nko ku bana baja kw'ishure arashobora kugenda afise amafaranga ashitse kw'ishure arereka bagenzi we amafaranga afise ati nimurindire nitwasohoka turaza guca ahantu bagaca bagenda, dufatire nko ku bana bakiri bato baragenda bakagura utuntu bashaka vya bisuguti amashokora, bakagura ibipupe bitandukanye. Muri ico gihe urumva umwana aragarutse ntakiri umwana abaye patron, sivyo abaye patron mugaha ataragera. Urumva muri abo bana bose bari kumwe niwe ari boss wabo, no munsi niwe yabasohokanye. Muri abo bana nyamba yasohokanye batatu kubagurira vya bishokora na vya bininya n'abana bakunda, umwe muri bo nawe azorabira kuri wa wundi acavuga ati nanje irifo ko ndonka amahera nanje ubundi munsi nanje ariwe nanje nzocemba boss ndabagurire. Urumva ugasanga rero izo ngeso zaje ko kubera iki umwana bamumenyereje kumuha amafaranga oriye yukumuha ibintu bivamo amafaranga navyone umwana mu kubimuha uramugerera umuha ivyo akeneye gusa. Nahoze kera numva bavuga ngo urumva ngo umunyeshuri ngo umwana ngakiri umunyeshuri ngo sivyiza kumuha amafaranga ngo ni na kimwe mu bituma kumbure aca yizizigwa n'intuzeye n'ingeso yo gukunda amafaranga, kandi umaze gukunda amafaranga waje usanga ngo n'ivyigwa ngo ntushobora kubikwirikirana neza. Hari isano byo bifitaniye n'ivyo. Ego isano rirahari, kuko iyo urumenyereye amafaranga uba ushaka sinzi ko no bita ibihembo binyaruka canke inyungu zihuta, sivyo? Uba ushaka inyungu zihuta. Rero ushaka yuko umuntu yiga amashure ntiwomumenyereza amafaranga, kuko amaze kumenyera amafaranga ntashobora kumara ukwezi adafise amafaranga mu mufuko ari vyo yamenyereye. Urumva bica bisaba rero yuko amaze kumenyera amafaranga ntushobora uko servo y'umuntu ikoze ntishobora kuba mu bibanza bitatu mu mwanya umwe. Umwana ntashobora kuba mu ishure ngo abe ariko yiyumvira n'amafaranga, ntibikunda. Bisaba rero yuko kugira ngo yige neza abanza mu mutwe ivy'amafaranga kuba atabirimo, akabona ivyigwa vyonyene. Mugabo amaze kuba mu mwanya umwe ariko yiyumvira amafaranga ariko yiyumvira n'ivyigwa, ica kintu gitanga umusaruro unyaruka nico kica kija gifata kibanza kinini ugasanga ya mashure no kuyaheba arayahevye. Ego turamaze kubona uburorero ngira na mwebwe amashure mwize muze murabe abantu bigana amafaranga mu vy'amashure. Ego mu vy'amafaranga barashobora kuba barashitse kure, mugabo mu vy'amashure ntibashitse kure. No ego kumbure izi ngeso turiko turavuga ku bana zishikira abana, hari abana bakora rimwe na rimwe ntitwodeha kubivuga, hari n'ahatari bose hariho ingeso zimwe abantu ushobora gusanga bafise babisunikiwemo n'abavyeyi babizi canke batabizi. Kumbure ku muvyeyi akakanyari karadukurikirana yaba umaze kubikora bizi canke atabizi, yumviki kukijanye n'ingaruka zitanye nziza zishobora gushikira umwana canke abana bawe. Ego umuvyeyi arashobora gutuma ko arashobora kuba abikora atabizi ugasanga yabisunikiyemo umwana wiwe. Ego ngaruke kuri kimwe navuze, kugira ngo ivyo bintu ntibibe ganira n'umwana wawe, sivyo? Apana kumwicarika hajya ngo gomba mubaze wagiye ku ishure vyagenze gute. Oya, ntisi kiganiro ca gisirikare. Oya, ni kiganiro cyo kwisanzura. Umwana kubwire neza, mugira ikiganiro c'abantu novuga basa nabangana naho mutabamungana. Mugabo uko umwana yisanzura ku muvyeyi wiwe hari na hamwe isanzura ko kurusha nabajya bangana. Ko duhora tubona abana
iyo uri kurabaganiriza neza barakwisanzura ko bakakuja ku bitugu ibyo bashaka byose bakabigira bivana n'ukuntu warabateguye kuva mu ntango. Ego muri ujya mwanya rero urumva ikibarimwo bakakikubwira iki kitari ciza n'umwanya mwiza wo kukivuga ukakibabuza kandi baca bacubahiriza. Hanyuma muri vya bintu umwana gusaba bisaba amafaranga bimuhe mugabo umugerere umuhe ivyo akeneye ntuce ufata ngo nuko ndayafise ngo reka ngume ndamuha oya naho nuzoba uriko uramurera nabi kubera mu mutwe acabona yuko ategerezwa kwama yabironse. Mbere rimwe arashobora no kubigusaba uyafise ukareka kugira ngo ntamenyere kwama ariko araronka ibintu kuko amenyereye kwama ariko araronka ibintu uko avuze ikintu gica kiboneka naho ne si vyiza uba uri kumutegura ukutariko. Ari ikintu uvuze numvise gikomeye cyane ko si ibihe byose n'umwana ashobora gusaba icyo yifuza cyose ngo cyugira kukimuha. Iyo umureresheje ubwo buzima kenshi bishobora kumugirira ingaruka zitari nziza muri kazoza. Kumbure ibyo turasanzwe tubibona kenshi mu kibano, kumbure byose twama twayibonye ababyeyi ugasanga ngo ntakubanira umwana ibintu bihari ngo uramuha. Kumbure hari icyo uvuze yuko nacyo gishobora kuba muri kazoza kizana ingaruka atari nziza. Kumbura bari kuratwumviriza aka kanya sinzi ko bugurura amaso icyo bashobora kuba uno munsi wagikora bazi yuko ari ikintu kiciza ko kanatsinda bari barakora bari barashitsa responsibility zabo. Kumbure ni akagohe kaho bavunira mu gicaye n'icyo kintu kuko birakunze kukugwa n'abavyeyi benshi bagiye batandukanye. Ni kihe kibazo gishobora gushikira umwana yamenyereje ubuzima bw'uko buri kintu ashatse umwanya wose aca tegerezwa kukironka nkuko yagishatse? Ego mu bisanzwe iyo umwana amenyereye yuko icavuze kiba kibonetse urumva yuko muri uwo mwanya aracari muto byose aracabisaba abavyeyi. Haragera igihe rero uko umuntu akura niko agenda aratandukana n'abavyeyi. Umwana uko atandukana n'abavyeyi niko abana watanguye kugira ubwigenge. Niho rero uca ubibonera yuko umwana vya bintu bamumenyereza vyamugize ko ingaruka zitari nziza. Ugasanga umwana dufate agiye kwiga muri interna kubera yamenyereye yuko ikintu cyose asavye gica kiboneka. Ubu rero agiye muri interna bamuhaye argent de poche ajya amahera barungikana umwana. Uwo mwana kubera yamenyereye vya bintu ya mahera bamurungikanye ayo mahera bayamurungikanye kubera babona yuko ashobora kuzomara igice cyose. Ugaca usanga inyuma y'indwi imwe umwana ya telefone ko ya mahera yaheze. Nukuvuga iki wa mwana kubera yamenyereye yuko yaramenyereye yuko ikintu cyose ashavye gice kiboneka ubu naho arayifitiye mu mufuko iwe. Nukuvuga yuko nawe ico ashatse ico yiyumviriye ubwo nyene aciha ico yiyumviriye ubwo nyene agaca aciha. Ugaca usanga ya mahera yari kuyatunga amezi 3 ugasanga yatunze indwi imwe. Nukuvuga yuko bibandanije uko no mu buzima busanzwe naho azoja gukora akazi canke akaja gukora urudandazwa. Nukuvuga yuko ntazokwigera aronka amafaranga amuhagije. No kuvuga muri we haratinda hakiremamo ikintu cyo kutaziganya cyangwa gutigikaniriza kazoza. Ego ico kintu kirateba kikamubamwo. Akaba conditionnement. Ego ico kintu kikamubamwo yuko ikintu aciyumviriye nubwo nyene yiyumviriye ati jewe ndagiye kunywa amata ababikoze, yiyumviriye ati ndagiye kunywa gacupa ababikoze. Ugaca usanga ya mahera ntazi kuyatondeka ingene azomumaza ya mezi 3 azomara muri interne. Ugaca usanga rero mu buzima bigiciye bimukurikirana gutyo. Ugaca usanga biranse yuko amahera aronka canke ibintu aronka naho vyo ibintu vy'ibikoresho bimunanira ingene
abitunganya we nyene kuko yamenyereye yuko ikintu ubwo nyene aciyumviriye aca gikora ubwo nyene aciyumviriye aca gikora ubwo nyene aciyumviriye abakironse. Yego. Okay, murakoze kumureka twibutse abariko baradukurikirana yuko ari kiganiro ikoranye uyu munsi tukaba turiko turabira hamwe ku nyifato zikunze kuba zibonekeza kugwaruka mu kibane ku kijanye no gusabiriza amafaranga mu ibarabara icyo benshi bakunze kuba bita gucoresha. Muri kiganiro cy'uno munsi rero tukaba turi kumwe n'umuhinga mu vy'inyifato Munyaneza Aimable, hakaba ari we ariko turiko turaca ijyanye no ku bibazo bishobora kuba bishikira abana bashobora kuba bafise ingeso benizo, ariko kandi ingaruka ku mutumire kumbure umwana ahabwa amafaranga atari uwo mu ibarabara, ahabwa amafaranga mu ibarabara, ubwonko bwiwe bwiga iki ku kijanye na kigoro k'impembo. Araronka amafaranga bitagora ubwonko bwiwe bwumfiki canke bwigi kugira kijanye na kigoro k'impembo. Yego, ico ni ikintu uvuga ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu araronka amafaranga bitagoranye. No kuvuga yuko ubwonko bwiwe ariko arabutegurira ubuzima bworoshe. Sinovuga ngo vuze ubuzima bworoshe cyane twoca twumva umenga harimwo kuronka ibintu reka tubisigure ubuzima bworoshe nshatse kuvuga ivyari icarico. Yego. Ubwonko bwiwe ariko arabumenyereza kuronka ibintu atanga uvu nyinshi ashizemo. Umuntu yasavye haraho duhora tubibona, wewe urasavye umuntu, hariho umuntu ubwo nyene acakora mufuka acaguha ntibikeneye ntimunavuganye nta nakimwe nakubwiye nta nakwaje ati none mbega ayo maherusho yakoze iki. Umva biroroshe uraronsa ayo mafaranga. No kuvuga yuko uwo muntu biriko biramumenyereza, ubwonko bwiwe buriko buramenyera ubwo buzima bwo kuronka ikintu atarushe, sivyo atanga uvugira warashiramwo. Rero iyo umuntu amenyereye kuronka ibintu atanga uvu ashizemwo, no kuvuga muri kazoza nawe nta nguvu azoshiramwo mu kurondera. Mu kurondera nta nguvu azoshiramwo, azokoresha ubwo buryo bworoshe. Azokwama yibaza yuko buri gihe cyose atampamvu yo gucumukura, atampamvu yo kurondera, atampamvu yo gutama, kubera ko buri kintu cyose azoba yifuza biroroshe kukironka. Yego. Iyo rero umuntu amaze kumera gutyo, uri kurasaba uno munsi urashobora gusaba ukaronka canke ukabura. Aca atangura kuyumvira ahandi hantu vyoba vyoroshe, mbega ni hehe? Ahandi hantu vyoba vyoroshe ni hehe? Aca atangura kuraba muhiri wabo, nta kintu kihari muhira notora ayo mafaranga aca ndayaronka. Umva akantu kubusuma nako kariko karaza, kuko no kwiba tubibona yuko bigoye iyo bamufashe bagatangura kumukubita, ubu nuko batakibakubita, kera bakibakubita niho twaje tubona ko bigoye. Mugabo yasavye canke bamwimye canke ntiyaronsa yo yashaka, haca hatangura kuza ka kantu kuko umenga nawe yobirondera mu bundi buryo. Akantu kukwiba kagaca kaza, nako gaca kaziramo, canke agaca avuga ati mbega je ko mfise abandi ndafise abantu tuvukana canke abandi bantu b'inshuti, kubera iki bo batoyama. Gaca atangura kurondeza mu bantu biwabo canke abagenzi bomuha amafaranga vyoroshe, donc vyoroshe. Gaca atangura ugasanga umuntu ariko yidogera kanaka wo mu muryango ngo naka burya ntaco yikura, ngo je nta mafaranga ampa. Urumva kubera ikayaguha. Urumva nta tegeko rihari ko yaguha, mwako kubera wamenyereye ibintu vyoroshe, wewe wishizemo ko yoguha. Wabonye naka yagiye gukora, arahembwa, usanga akora n'ahantu hameze neza, ugaca wibaza ngo yoca yaguha. Ugaca usanga uri kuriyumvira abantu bo mu muryango boguha amafaranga, n'ivy'ubusuma bigaca bizamo, ucurondera ingene woyakura ahandi hantu, donc ahantu woyaronka vyoroshe. Kumbure iyi ngeso byo bafitaniye isano n'ibi tukunze kubona keshi, usanga abantu bamenyeye kuronka amafaranga canke ibintu bito vyoroshe atanguvu bashizemo, byo bifitaniye isano n'ingeso dukunze kubona keshi mu kibano, cyane cyane ku bana babigeme, usanga
babona ko uhabwa ibintu cyangwa guhabwa amahera n'abandi basore cyangwa n'abandi bagabo kumbura ugasanga birangiye bibajyanye mu ntuze mu ngeso atari nziza. Hari isano byaba bifitaniye bivaye no ku mwana yakuze kuri iki? Yego, nahone birashobora kuba bifitaniye isano. Iyo umuntu yamenyereye ibintu bitamugoye, iyo ariko arakura aguma muri ivyo nyene, ararondera ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo aronke ayo mafaranga bitamugoye. Birashobora rero gushika nko ku bana babigeme ugasanga bibajanye muri ivyo vy'ugushurashura canke izindi ngeso zitari nziza, kubera n'ubundi ashaka ibintu vyoroshe, ubuzima bworoshe. Kuko iyo umuntu yamenyereye ubwo buzima bworoshe, niyo umubwiye ati ingo ndakwereke ikintu dukora gishobora kukuzanira ya mafaranga, yamenyereye ubuzima bworoshe kandi bunyaruka. Umubwiye yuko muzoja gukora mukazohembwa kwezi guheze, ico kiringo ntashobora kukirindira. Abona nkaho umengo ari mugasho, ashizwe mugasho. Abona yuko umenga ari mugasho, abona yuko umenga uwo mwanya ni muremure cyane, sivyo? Abona yuko ico kiringo nzobaho gute ico kiringo ntariko ndakora amahera mu ntoki. Acabona yuko ico kiringo atokirindira. Urumva bwa buzima bworoshe bunyaruka nibwo yamenyereye, n'ubundi nibwo ashaka kugumamo. Ariko nyimba koko bikunda ko umuntu yoshobora kubaho ubuzima ikintu mu buzima bwiwe ashatse ikintu kironka byoroshe, none ubwo buzima nabwo ni bubi. Ubwo buzima ugira ngo hari uwoshima yuko buri kintu cyose yifuze kuronka cyangwa yifuze gukora kizomuzanira umusaruro, yozo kironka inyuma y'imyaka n'imyaniko. Yego. Reka ndabisigure ntanze akarorero. Yego. Turabona abantu mu buzima umenga bafise ubuzima bworoshe, ubuzima bwabo bunyaruka. Mugabo ugiye muri kahise kabo, ivyo bakoze kugira iyo ugo rugero bariko babe baruriko, usanga ari ibintu binini cyane. Turashobora kubona nk'abantu b'abadandaza, ugiye nko kumangazi niwe ukahamara iminota 30, ashobora kuba yinjije imiliyoni 100. Ukabona ko amafaranga yinjiye wayabonye. Mugabo ugiye muri kahise kiwe, usanga yarakoze ibintu byinshi cyane kandi byamutwaye umwanya n'uburyo kugira ngo ashike kuri iyo stade. Akandi karorero dufatire ku bantu baba artiste, aba bantu bavuza umuziki, abanyamuziki. Benshi urabona nahaciye abantu bamwirukako bamutera impundu kubera yabaye urangirano. Mugabo ugiye muri kahise kiwe, usanga yarakoze umwanya munini twe tutigeze tumenya kubera tutari kumwe kugira amenyekane. Tukaja tubona umenga ubuzima bwabo buroroshe, mugabo hari ikintu kinini bakoze. Ikindi naco, iyo tutari kumwe nabo mbega baba bari hehe? Iyo batasohoye umuziki mbega baba bari hehe? Baba bariko barakora. Mu bisanzwe ubu buzima twitwa ngo twita ngo buroroshe, mu bisanzwe novuga ati sibwo buzima, sibwo buzima off. Ibi tubona ngo biroroshe nibigaragara ku maso. Yego. Mugabo hariya hirya inyuma y'amarido hari ibindi vyinyegeje. Inyuma y'amarido hari ibindi bikomeye cyane aba yarakoze imbere yuko aseruka aja kubonesha kure, imbere yuko abantu bose bamumenya. Derrière inyuma y'amarido haba hari ibintu byinshi cyane yakoze kugira ngo amenyekane kujya mu mubona, kandi byamusabye ukwitanga n'inguvu nyinshi. Rero ubuzima bworoshe mu bisanzwe novuga ko butabaho. Ubuzima bworoshe novuga ko butabaho. Inyuma yabwo harabayeho ubundi buzima bukomeye cyane bwateguriye burya buzima tubona umuntu abarimo. Rero ubwo buzima twese turabwifuza kuko tubona ubenga biroroshe, mugabo tubanza kubukorera. Hariho ikiguzi cabwo. Hariho ikiguzi cabwo umuntu arabukorera. Yego. Okay, murakoze cyane. Ariko kandi ikiganiro kirabandanya, kumbure twashaka kumenya mbe ku mwana yakuranye imico yo gusabiriza, coresha, kumbure ibi bishobora kugira
ingaruka nyabaki ku kijanye n'ukuntu umwana wenyine ubwo yashobora kuyagacira. Umuntu iyo yakuriye mu bintu byo gucoresha hariho biragira ingaruka mbi kuri kameremere yiwe no ku nyifato yiwe. Mu bisanzwe iyo umuntu izo ngeso yamaze kuzijamwo neza, umuntu mu buzima agenda ari kompara, ari shira ku munzane, araba abandi bangana aho bageze, ivyo bagezemwo. Wewe yishize ku munzane akaraba akikompara n'abandi bangana, wewe asanga mu bwenge mu vyiyumviro vyiwe yishira munsi cane. Kubera muri we hariho ikintu kimuzamwo yuko umenga afise agaciro gatoya parara ugereranije n'abandi ico no kwita sentiment d'infériorité. Abafise aragira complexe d'infériorité. Kuko uze urabe umuntu ariko arasega kenshi iyo ataraba umunyamwuga w'ukuri, abonye umuntu azi aramera nk'ukwepa, ukabanza ukarengana agasigara arasega abandi, wewe akuzi warenganye. Mu gihe ataraba umunyamwuga, umva yuko abafise akantu kuko umenga ni muto mu bandi, ni mutoya mu bandi. Hanyuma ico twokwita estime de soi, kwiyemera ntikuba ari kirenga, ntibiba ari kirenga. Oya, ntaba yiyemera cyane muri we. Arumva atigiriye icizere, ntiyigirira icizere, ntiyemera yumve yuko afise ingufu nk'iz'abandi, nkuko yumva nk'abandi abana bangana, arumva bagiye nk'abandi bana bangana, bagiye mu mashure, bagiye mu ma competition, ngo bagize competition y'igifaransa, ngo bagize competition, yumva nk'ivyo kuri we yuko umenga ni ikindi kintu, ni nk'igishinwa muri we, yumva yuko ari mutoya cyane, ntiyigirira icizere. Iyo rero umuntu atifitiye icizere biramugaruka ko no muri kazoza. Yego, ni hahandi mu nyuma niyo ariko arakura hariho imyuga adashobora kwinjiramo. Wewe acaraba twa tuntu duto. Iyo agize Imana mu bisanzwe nk'ivyo bintu akabivamo, hariho n'iyindi myuga umenga nayo harimo nk'ibintu byo gucoresha. Urumva wewe uri ahantu ucunze nk'izama ahantu, urumva umuntu wese yinjiye canke asohotse ngo none boss ngo nta. Hariho n'abantu bakuze usanga ako kantu umenga baragafise. Ububona neza kugira ngo ubu buzima bwawe bushobore kugenda neza, ko hari irindi bango canke hari ikindi kibanza cy'undi muntu gitegerezwa kuba kihari, ho gusumba kubonekana canke guhagarara wewe nawe wenyine ubwawe. Yego, ugize ishimwe yibutsa. Urumva muri we arabona yuko kugira beho hatizwa kubaho uwundi muntu hambavu, hatizwa kubaho uwundi muntu, kandi ikintu kidashoboka. Mugabo yaramaze kuvyishiramwo usanga ariko arabibamwo ko nyene, hatizwa kubaho uwundi muntu hambavu, kandi uwo muntu atategerezwa, uwo muntu ntiyatizwa kuhaba. Mugabo wakishiramwo ati naka iyagira gutya vyaca bigenda neza, naka uyagira gutya. Ugasanga kumwe nabivuga kare, hariho ugasanga umuntu ariko aridogera mu boss kanaka, none uwo mu boss mwidogera wewe hari kontra mufitaniye, ngo naka burya ntanasorora, ngo mbere ngo naha bacako ngo ntiyibwiriza ngo agure n'agacupa. Iyo n'imigenzo usanga ifise abantu bakuze, mugabo usanga bifitaniye isano nico kintu cuko wewe utaba wiyemera muri wewe, wumve yuko bijya bindi ugomba kuhabwa n'abandi, ivyo urondera ku bandi bantu wewe nawe uvyishoboreye, ko woshobora kuvyironsa. Yego, ubona umenga bajya abantu babifise batezwa kubiguha, mugabo siko bitezwa kumera. Ariko mu majambo avunaguye tuvuze umwana yakuranye imico yo gucoresha, yo gusabiriza amafaranga akiri umwana. Mu majambo avunaguye canke ugerageje kurasa ku mwami, ni zihe ngaruka ziboneka atari nziza zishobora kumushikira kandi zigatuma ivyo bitaba neza amaze gukura? Ego, muri we hari ikintu kimubamo, hariho sentiment d'inutilité, akumva yuko umenga ntacamaze mu bisanzwe, akumva yuko umenga ntacamaze.
hariho manque d'estime de soi, ikintu cyo kwiyemera, yego ntaca bafise cyane muri we. Hariho image de soi, ico bita image de soi, uko yibona par rapport y'abandi bantu, mbega yibona gute, aguma yishira inyuma, naho atabivuga naho atavyerekana niko biba bimeze, arishira inyuma. Rero ivyo bintu vyose bikorakoranye, si wa muntu muri kazoza uzomwitegako ibintu bihambaye, oya, si wa muntu uzokwitega atagize Imana nyene ngo abivemo burundu, si wa muntu uzokwitegako ibintu bihambaye, oya, ni wa muntu no mu buzima bwiwe, kuko ubu buzima tubamwo bw'abana tuba turiko turategura ko bazoba abantu bakomeye mu buzima, abantu bashoboye kwitunga, bashoboye gutunga bagatunga n'abandi. Mugabo abo bantu si abantu ushobora kwitegako ivyo bintu mu gihe babigumyemwo, oya, kubera utiyemera ntushobora kwasupira ku bintu bikomakomeye. Kugira wemeze abantu canke ushike ku kintu gikomeye, bibanza kukubamwa muri wewe, ukabanza ukumva yuko wewe nyene wumva yuko wobishobora, wumva ko wohagarara, ico kintu kagihagararira. Dufatiye nk'akarorero kuri ibi aya maposte abantu bajamo, kugira umuntu yitoze kuba nka bajya bo mu nama ya komine babitanga iki, bajya bo mu komine dufate mu nama mpanuzwa jambo za komine, kugira umuntu yumve yuko yo kwitoza muri bajya abantu, abanza kuvyiyumvamwo muri we, sivyo, akumva yuko yoseruka. Yego. Ikintu rero kitari muri wewe ntushobora kugikora, ntibikunda. Rero bajya abantu ico kintu nta kiba kibarimwo, nta kiba kibarimwo, yumva yuko umenga ni wa muntu w'inyuma, donc umuntu asega mu bisanzwe n'umuntu akengeretse. Umuntu aramaze kumva yuko yishize mu bantu bakengeretse, muri we nyene uko bimaramwo umwanya niko nawe ne yumva ko akengeretse. Muri kazoza rero abantu biyumvira ibintu bihambaye, n'abantu bahitamwo utuntu duto tubayabaye, tutabashikana kure, n'indoto za hafi, voilà, bagira ibi n'ama projet à court terme, sama projet manini, ego n'ama projet mato, iyo abonye mbere n'ikintu kigomba kuzoba kinini, we nyene aragira inguvu mbere ahubwo kugira kivemwo, akaciyicira. Kubera iki? Ivyo bintu bizontwara, uramubwira nk'umugambi, akumva yuko mu mugambi azogira umusaruro inyuma y'imyaka 10 canke 5, umva ni imyaka itari mike, ico kintu ntashobora kugikora. Ndaguhaye kandi karorero, nk'umuntu yakuriye mu bintu ivyo vyo gusega, ntashobora kugira umugambi wo gutera ibiti, sivyo? Kubera igiti ababizi neza cafashwe neza, utangura woshobora kugisarura inyuma y'imyaka 3 canke 4. Urumva rero umubwiye gutera igiti, wewe mu mutwe ntabona iyo myaka 4, abona 10 na, urumva? Kubera iki yamenyereye vya bintu vyoroshe binyaruka. Iyo migambi rero yo hejuru izofata imyaka myinshi, izotanga inyishu inyuma y'imyaka myinshi, ivyo ntibiri muri we. Avuga ati jewe njana nibibonetse, urumva? Ati ibibonetse uno munsi nivyo mfashe, ibyo bindi bizobara bejo. Ego, mbehoho tukiri ngaho nyene kukijanye n'ugwaruka rusabiriza, twumviki canke tubabone mwiki ku kintu kijanye nuko n'ikintu kijanye cyo no guhanyanga amategeko canke no kwisukira mu tugwi twinuzeye twabagizi ba nabi. Ivyo umwana yakuranye afise iyo mico, biri mu vyo tuma aho nyanga amategeko, akaba intagondwa, canke akabona ko bikamworohera kwisukira mu tugwi dushobora kuba ari twinkozi z'ikibi. Ego, ivyo ku bana bakuriye mu bintu vyo gusega, ivyo bintu ni ibintu bikunda gushika cane. Iyo bariko barakura
baragira isoni zo gusega. Umuntu akuze gusega amenga birateye isoni. Niyo ariko aragusega uruzurabe umuntu akuze ariko aragusega amera nk'ukwikebukanya nta vyerekana neza. Hariho umuntu ariko aragusega amera nko gufata ukuboko kamenga ariko arakubwira ibintu vy'akamaro mugabo yariko aragusega. Yego. Rero abo bantu iyo bariko barakura n'ivyo bagira mu bisanzwe baca baja mu bintu novuga bibiri. Kimwe baja mu bintu vy'ubusuma, ikindi baja mu bintu vy'ubwescro. Kuko ivyo bintu bibiri amahera yavyo aranyaruka. Yego. Iyo novuga sinzi kuba wagize amashance iyo utomboje bigacamwo. Yego. Ivyo bintu bibiri biranyaruka. Ubu escro hamwe n'ubusuma. Umva ivyo nayo ni yamigwi y'ubugizi bwa nabi. Ubwo ivyo bintu bibiri kenshi nivyo bajamwo. Kubera iyo uri kurakora biranyaruka kuzana amafaranga. Yego. Murumva muri ico gihe amaze kuja muri iyo migwi vya bintu vy'amategeko navyo bica bizamo. Abo bantu iyo migwi aba escrow abasuma kenshi barafatwa n'amategeko kubera ivyo bintu bakora haragera igihe bisendwa bagafatwa. Yego. Kumbure ngira ngo dutera twegera ku musozo w'ikiganiro ariko turabona yuko ikibazo kirahari kandi vy'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane ku mwana yakuriye mu mico yo gusabiriza kuko twagiye tubona yuko ingaruka zishobora kumushikira atari nziza ni nyinshi ziratandukanye ariko nkuko abarundi baciye umugana yavuga ati ngibuye riserutse ntiriba ricici isuka gushika no musi twamaze kubona turabona neza sagaseshwa rumuri yuko ico kibazo kihari rero umuntu yamana ntajyo yitwararika canke agerageza kuraba uburyo yoshobora kubwitorera umuti binashobotse ikaranduranwa n'imizi. Kumbure abavyeyi bakora iki hakiri kare mu ntumbero yo gukingira iyo nyifato. Yego, mu gukinga iyo nyifato mu majambo avunaguye. Yego. Mu gukinga iyo nyifato twabifata mu ngero zibiri. Duhere mu muryango. Burya indero igiti kigororwa kikiri gito bihera mu muryango. Umuryango tugaruke kuri ca kiganiro hagati y'umwana n'umuvyeyi. Ico kiganiro kihabe umwana bamubwire ikizira n'ikitazira. Kubera umwana iyo akiri muto haragera igihe ivyo kubembereza bitabamwo. Ubonye umwana agomba kuja mu ngeso zitari mbi ukamubwira ati kirazira ubwo ukamwereka yuko bidakunda. Umwe ati ahanya naciye umurongo ahantu harengana. Yego. Kubera abakiri muto ntiba bikenewe yuko umugisha hari ivyo umwana utamugisha inama. Yego. Aho unyu kavuga ati aha kirazira. Hanyuma iyo ariko aragera haruguru muragira ikintu kimeze nk'ikiganiro ukamutahuza hari aho bijamo yibaza ngo biraryoshe ukamubwira ati oya hajya burya mwana hariya ntihagendwa aha hantu kirazira ukamuha impanuro. Yego. Sawa kumbure aba bana bahabwa amafaranga basabiriza amafaranga birashika bakayaha aba basunukira keshi kubaha inguvu batuma babanda ico gikorwa n'abantu babaha amafaranga. Mbe uno munsi umwana ahuye n'umuntu akamusaba amafaranga ayamuhe canke ayamwime kuneza yiwe yokora iki? Umwana agusavye amafaranga mu bisanzwe wo yamwima. Yego yamwima kuko ayo mafaranga aba ariko aragusaba mbega abagomba kuyakoza iki umwana? Abagomba kuyakoza iki? Nta kintu mu bisanzwe umwana bafise agomba gukoza amafaranga. Kuko niyo umwana wamuha amafaranga cakidakeneye aragaruka akagisaba abavyeyi. Bisigura yuko ayo mafaranga ni yandi abagiye kumutera ingeso zitari nziza. Amafaranga wo yamwima. Yego wo yamwima karema ntiwo yamuha. Yego. Ariko kandi gatoyi ku bavyeyi basanzwe bafise abana ariko kandi ukababona yuko izo ngeso zibonekeza ku bana babo. Kumbure ni akahe kajambo ko kubagira inama mu mabwira muri make. Yego icambere ndakigarukeko nica kiganiro c'umwana n'umuvyeyi ukamenya ivyo umwana bamwo ivyo yirigwamwo hanyuma ukabimubuza. Hanyuma ikindi naco hariho n'abavyeyi usanga hariho utuntu batitwayemwo neza ugasanga n'abavyeyi nabone ugasanga barafise ako kantu muri bo kugucoresha. Ugasanga
umuvyeyi aravuze ugaca usanga nyene yakoresheje niyo terme burya rimwe abavyeyi umenga ntiboyikoresha muhira ugasanga umwana ari umuvyeyi canke uwundi muntu akuze muhira ariko aravuga asha ngo nako no munsi yanshoreye kweri ngo yanshoreye ngo yanshoreye vraiment ngo kandi ngo vyagenze neza urumva umwana agaca avyumva ko n'umuvyeyi nawe acoresha urumva urumva aca ati nanje ugasanga umwana aciye afatiye izo ngeso afise aho yabivomye bitari bimurimwo mugaruko yavyibise ko byari bimurimwo mugabo yumvise ko mama we canke se we yacoresheje nawe acavuga ati nanje nzocoresha ego hama ndiko ndabona umwanya nawo uriko uriruka cyane ariko kandi turashaka tubasabe ku mwana no munsi ashobora kuba ari mwiyo mico yo gusabiriza ni akahe kajambo mubwira umwana ari muri iyo mico yo gusabiriza mu bisa icambere ho gusabiriza ni bibi yego bifise n'ingaruka mbi n'umuntu muri kazoza ata kintu kinini uwo mwizera katashobora ata migambi ya kazoza bafise ata migambi novuga yo muri kazoza ka kure à long terme ashobora kugira n'umuntu no mu kibano so umuntu bashobora kwizera ngo bamushinge ibicanke biriye no muhira ntibomwizera umuntu azega ngo bamushinge ibi n'ibicanke biriye okay sawa ariko kare mu gusozera nirihe jambo nyamukuru mwifuza ko umuryango wose wogumya mu mutima kubijanye niki kibazo yego nuko mu muryango babonye umwana atanguye kugira izo ndero mbere bokinga hakiri kare bokinga muri kijya kiganiro bagiriranira umwana bakamubwira ibizira n'ibitazira hanyuma babonye umwana atanguye kuja muri izo ngeso bakabimubuza kandi umwana bakaraba n'abandi bantu bagendana abaribo yego ko atari abandi bana bamukwegera muri izo ngeso zo gusegerereza. Okay, murakoze cyane kumbure ni kuri iryo jambo tuciye durangiza ko higaniro turiko turabashikiriza ndabibutsa yuko cyari kiganiro ikoranye uyu munsi tukaba twariko turabira hamwe uburyo ingeso z'abana bamwe mu kibana atari nziza zo gusabiriza zoshobora kuranduranwa n'imizi uno munsi muri kiganiro nk'abana ari kumwe n'umutumire Aimable nawe nizere yuko yagerageje gutanga insiguro zitari nke n'umuhinga mu by'inyifato ariko kandi akaba afise ubuzobere butari buke muri ico gisata kijanye n'inyifato ku bana ndetse ni ku bantu bakuze kumbure Aimable reka tubakengurukire cyane kukuntu mwitabiriye ubutumire bwacu muri kino kiganiro twizera kungira ngo n'ikindi gihe munsi twabakeneye muzo tubera abana bezama mukaza kugira ngo dushobandanye twigisha ikibano twigisha imiryango dushobora kuba dukomokamo n'ibindi. Yego murakoze no hanyuma nimwankenera nzobitaba. Bakereka twakengurukire cyane ariko nibutsa ariko badukurikirana yuko kiganiro mugitegurirwa n'isamirizi imbonesha kure buntu kikaba cyari kiremeje na jewe buri Blonde Tuyisenge tuze tubonane mu kiganiro cy'ubutaha muhezagirwe naho butaha.